wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Arengeme Bunyoni muba mwarabigizemo uruhara mwirekwa giwe oui yego nari hanze mu rugendo rw'akazi ariko bamaze gutabaza yuko amagara yiwe ari karamera nabi CNDH yararungitse abaja kumuraba barabonanye nawe hanyuma barabona yuko bitameze neza turavuga tuti uyu muntu arakeneye abaganga boja kumusuzuma neza kugira ngo babone ibyo agwaye hanyuma tubandanye tuvuge ku buryo yaje kwivuza mu nyuma narungitse vice president na ekipe ya CNDH baragenda bamarana umwanya nawe umwanya utari muto barayaga kandi turashima Imana cavuyemo abaganga bacu bamwitaho bakagira ama examen yose baraduhaye na kopi yavyo ni byinshi usanga bishaka kumura kumenya mugabo babidwa dukeneye umuco nkamwe nko mwavuze yuko kuri Arengeme Bunyoni barabahaye kopi kugira ngo murabe ko amagara yiwe yifasha abatari bakedo byaciye kumugara aravuga ati yaramaze n'ighe kitari gito agwaye bamwe bakibaza ati mbega CNDH iza gutabariza umuntu ariko babona ko amagara yamaze gusinziga ariko kanyuma cyane ati kuko bitakozwe n'imbere ini main switch kuri Buja TV kuri Canal Plus ni kuri chaîne y'amajana 663 sasa ime kuri chaîne ijana na 10 cyo kimwe n'abatwarana kandi kuri STNB ku mbuga zacu ni main switch 25 indwi twabwiye ko dufise umutumire nawe se wundi ni Monseigneur Martin Blaise Nyaboho arongoye rero umugwi CNDH ujejwe rero agateka kazina muntu byaganira ku bitari bike turabe uyu munsi uko agateka kazina muntu kifashe ndetse tunabijanisha rimbona kazoza igihugu kizoba cifashe muri 40 giteye imbere muri 2060 Monseigneur Martin Blaise Nyaboho tugwikaze kuri Buja TV. Murakoze cyane. Amahoro Imana abane nawe. Murakoze cyane abane umutima wawe. Muramutsa kumbura kwadukurikirana akano kanya. Turaramukije abariko baradukurikirana mwese turabifurije amahoro y'Imana mugira umugisha w'Imana. Muri kumwe na Monseigneur Martin Blaise Nyaboho arongoye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe ivy'agateka kazina muntu mu Burundi. Akumbure muko tuja mu kiyago nyezina tumubanza mukadusembuka ko gato urugendo rwanyu kugera ono munsi abarimwe muramutswa umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNDH. Imbere yuko nza muri aya mabanga yo kurongora uyu mugwi nari isanzwe n'umwepiskopi muri diocese ya Makamba narongoye imyaka 28 narabaye kandi umwepiskopi mukuru w'ishengero Anglikani mu Burundi kumara imyaka 5 narabaye icegera c'urongoye inama nkuru y'amashengero ku rwego rwa Afrika nari isanzwe njejwe ibihugu 9 bivuga ururimi rw'igifaransa naraserukiye amashengero y'u Burundi mu nama ya FECLAH byari ibihugu 9 byo muri aka karere kacu hanyuma kandi naragiye nja mu manama atari make yari ku rwego w'ishengero Anglikani mu Burundi ko nari muri comité executive kumara imyaka 6 hanyuma rero ndiko ndegereza iyi myaka yaje yo kwegereza kuja mu zabukuru igihugu cansavye rero yuko nofasha mu bijanye n'agateka kazina muntu nuko rero ndi hano. Kumbure tukeze muri amabanga ho kusimake ni namabanga menshi mwagiye murazezwa hajanye n'uburongozi ku bwanyu niye siguro muha ijambo politike nka Monseigneur ijambo politike uri siguririye ni byambo rigoye politike abantu bari insiguro nyinshi harabagira bati politike n'uburyo bwose bwo kubesha kugira ngo umuntu ashaka kuja ariko ugiye muri mu itsitso politike n'amategeko ashigwaho kugira ngo yorohereze abantu kubana neza no kwiteza imbere ico nanje novuga n'amategeko ashigwaho kugira ngo yorohereze abantu kubana neza no kwiteza imbere. Abafite ivyumvero vyuko
abantu twavuga ko basa ntabihemeye Imana, reka tubivuga uko ngo abakozi b'Imana, ko bose n'abakozi b'Imana mugabo hari abo koko usanga arizo nshingano zabo kuruta kumbura nkamwe nk'abakozi b'Imana ugeze no ngo no kwizina rya Musenyeri babona kumengo ntibaba bakwiye kwivanga mu bya politike. Hari abafite ivyo vyumviro, mwebwe muraheza mukavyakira gute canke anafite ivyo vyumviro mwabwiriye? Harabiyumvira yuko umukozi w'Imana adakwiye kwivanga mu vya politike, ariko rero abandi bavuga bati nutivanga mu vya politike, ivya politike biraza kwivanga mu vyawe. Kandi ko umaze kuvuga yuko politike ari gushiraho amategeko yorohereza abantu kugira babane neza hanyuma biteza imbere, ntaco tuma rero n'umukozi w'Imana yozibukira ngo aje kure ya politike. Umwepiskopi mukuru wa Kenya yitwa David Gitari yavuze yuko, kandi yasubiyemo ivyo Archevêque Desmond Tutu yavuze wa Afrika y'Epfo, yavuze ati kuja muri politike nta kibi kirimo, iyo uyinjiyemo cane irashobora guturira, iyo uyigiye kure cane urashobora gukanya. None rero woguma hagati na hagati, ukaba hafi, ugakurikirana hafi ingene politiki iri kiragenda, bisaba yuko ugira intererano uterera ku banyepolitike, bikaba vyiza bakakumva n'ingoga. Twebwe rero tugira tuti umumenyeshamana, umwepiskopi, umupastor, umupadiri ntiyozibukira gose ngo vya politike ntibimuraba, oya biramuraba, kuko niyareka abajejwe gushira amategeko ugasanga bashizeho amategeko atubahiriza bimwe twaduhejeje kuvuga, ko abantu babana neza, ko abantu bana amahoro bagira ivy'iterambere, urumva yohava aja kugarura impene yamaze gushika kure. None rero no mu vyo dukora, erega na Yesu Kristo ubwiwe ntiyari kure y'ivya politike. Urazi iyo abaroma bagize ivyo bamubaza, abanyabwenge b'ivyanditswe iyo bagize ivyo bamubaza kuvyerekeye ivya politike, yarakunda kubishura neza. Kaisari ariho, ariko n'Imana iriho. Vya Kaisari mu bikorere Kaisari, donc amategeko mu yakurikize, ariko kandi mumenye yuko ayo mategeko akwiye kuba avuye ku Mana, hanyuma kugira ngo vyorohereze umuntu kubaho neza yisanzuye. Igenekerezo rya 10 ukwezi kwa Kigarama, amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka kazina muntu. Natwe no Burundi turahimbaza uwo munsi. Mbega mu Burundi uwo munsi wahimbajwe gute? Mbega ko kandi wahimbajwe mu Burundi agateka kazina muntu kifashe gute? Nivyo amakungu yarashizeho umunsi wahariwe byo guhimbaza agateka kazina muntu, kuko uravye histoire y'amakungu gahera mu ntambara zagiye ziba, cane cane intambara ya mbere y'isi yose hamwe n'intambara ya kabiri y'isi yose, baragiye hamwe bati oya, agateka ka muntu niko kwamagaho nyangwa gutya, reka tuje hamwe dushiraho amategeko yo turongora kugira ngo ibihugu vyose bihurikiye mu muryango wa Nations Unies bizohore bihimbaza agateka kazina muntu, bigateza imbere, bigakingire. Urundi rero ntibwasigaye inyuma, kuko nabwo nyene hari ibihe bigoye bwagiye bucamwo. Hanyuma excuse nkuko bivuze, kuri iryo gerekerezo rero twarashikirije ijambo, turavuga uko agateka kazina muntu kifashe mu Burundi. Agateka kazina muntu muri rusangi kifashe neza, kifashe neza gusumvya mu myaka iheze. Urabona ubu yuko abantu aho bakoraniye hari amahoro, aho bategereye imiduga hari amahoro, mu masoko hari amahoro. Uravye ibihe twaciyemwo mu minsi yaheraho, wabona abantu bari mu isoko, ukabona amagrenade ariko aramenagurika mu masoko, ivyo ntibikiriho. Canke aho abantu aho bakoraniye, ugiye mu mashure bariko bariga neza, hanyuma ugiye no mu gihugu hagati uriko uratembera urabona ko amahoro ariho, urabona ko abantu bahura bakaramukanya, abantu bahura bagatwenga, abantu bahura bakagira amashirahamwe mu makoperative. Ivyo zose nivyerekana yuko hariho ukwizerana, kandi iyo abantu bamaze kwizerana rero bituma n'agateka kabo barakavuganako kandi bakakubahiriza, bakagateza imbere.
tuvuze muri rusangi nuko habaroho nuvuga ngo nibitagenda neza umva ntabari kwijana kwijana mbega nibiki bibura canke nibihe bintu vyibonekeza bituma bihungabanya agateka kazina muntu. Ibihungabanya agateka kazina muntu ntivyobura kuko abantu n'abantu reka dufatire kuri aka kazi gake kaboneka kubahejeje amashuri. Cyo ni ikintu gikomeye cyane. Iyo umaze gushiraho amashuri menshi ama university menshi agasohora abanyeshuri mugabo basohoka bagira ati duha akazi, gasanga rero igihugu ntigifise cyategekanije akazi gakwiye abo bose basohotse ku mwaka bace baronka ibyo bakora. Birashobora guhungabanya agateka k'uwo muntu ati no narize maze imyaka 20 n'ingahe niga none raba ndabuze ibikorwa ndabuze akazi. Bigatuma mbere hari abamaze gufata ingingo yo kuza barimukira mu bindi bihugu kurondera akazi. Nico gituma ubona ubu hari benshi bari kwaragenda mu bihugu by'Abarabu kuronderayo ibikorwa. Nico gituma ubona hari abantu bariko baraheba akazi kubwigisha ngo baragiye mu bihugu by'Abarabu kurondera ibikorwa. Nico gituma ubona hari abantu benshi aho usanga barahuma barabara batagira ibyo bariko barakora. Ibyo rero nivyo utuma umutima nama wiwe umwemeza yuko agateka kiwe kubahirijwe, karubahirijwe mu ruhande rumwe yuko nta uri karamukurikirana, nta uri karamutoteza, ariko ku rundi ruhande ntacari karinjiza cyo mufashije kwiteza imbere. Cyo gituma muri we yo kwiyumvira ati agateka kanje ntikubahirijwe kuko abandi barize bararonka akazi, jewe narize nta kazi mfise none umva agateka kanje ko bakubahirijwe gute. Ikindi ni ubukene buriho biraboneka yuko itunga ry'igihugu ntirigwiriye cyane ku buryo twoshika kuri rwa rugero rw'abandi aho umurundi yogira yobaronka nk'amadolari amajana buri kwezi. Bigatuma rero hari abusanga badashobora kurya gatatu ku munsi. Ibyo umva rero iyo munda inzara ajazinduka inzigo umuntu agira ate none ibyo ni bene ibyo. Hanyuma ibindi nibi bizabura duhungabaniriza ibikorwa nk'ibi by'igitoro kitaboneka umwanya wose, bigatuma bihungabanya ibikorwa umuntu yari gushobora gukora no kugerageza umuntu yari karagerageza. Bigatuma umutwe ashobora kwiyumvira ateka hari ibintu bitagenda neza, sinubahirijwe kuko nari gukora ibi none sindabikoze. Ariko rero turashimira leta y'u Burundi akigoro kose iri kiragerageza gukora. Biraboneka yuko nk'ibibazo by'igitoro biriko biratora umuti. N'igihe naza ngaha narinze kumara iminota 30 n'ingaha umwibarabara imiduga ari myinshi cyane. Ikindi agateka kazina muntu gahura n'intambamyi zako nuko rimwe na rimwe haraho tuzatwumva bavuga bati umuntu naka baramutwaye bamunyuruje yagiye ntitwamubonye. Kandi ivyo birashika kuko no ku biro iwacu byarashitse hari umuntu tumaze kwezi turondera tutararonka. Mudamu yitwa Shadia umukubuzi yarabye isuku ntituramuronka, turacariko turarondera. Bene ivyo rero bigaca bituma nuri ahandi hafi canke kure yumvira ati kumenga hari umuntu yazimiye ngaha. Hanyuma akaba yo tanga ayo makuru abarira abandi ati no hari ahantu agateka kazira muntu ndi kubahirijwe kuko hariho umuntu bakiriko bararondera, hari umuntu yazimiye. Ariko nkuko namaze kubivuga ngitangura agateka kazina muntu kifashe neza mu Burundi muri rusangi, naho hari utuntu tumwe tumeze nk'intambamyi. Uno musesende hashirikira kora gute? Cyo turiko turakora ibihuye n'umuhamagaro wa CNDH. Umuhamagaro wa CNDH no guteza imbere agateka kazina muntu no gukingira agateka kazina muntu ko dushoboye no guhanura leta mu bijanye n'agateka kazina muntu.
nk'umugwi wigenga ujejwe agateka kazina muntu ariho ugasanga abantu koko nta leta n'abene gihugu twese tuvuga ngo turabene gihugu, biroroha cyane nk'umugwi wigenga gukurikirana koko agateka kazina muntu ko karubahirizwa. Biroroha kuko turi mu gihugu, ni umugwi w'igihugu, ni umugwi wigenga, aho twokumva ko agateka kazina muntu kagira gahungabane tubimenye kare tusha dutonda tugakingira. Iyo dusanze kamaze guhungabana ni handi tusha duserura ijwi tukabarira abo biraba bose kugira ngo bakore ibishoboka byose ibintu nk'ibyo ntibisubire. Tumaze igihe tugendera amakasho n'amaprizo kandi twumvise byinshi, abanyororo n'abafungwa batubarira ingene agateka kabo usanga katameze neza, karahungabanye. Akarorero ni nk'umuntu yakubarira ati jewe narapfunzwe, naraburanye, naratsinzwe, hanyuma igihano banciriye caraheze ariko ndacari hano. Ubundi ati jewe ndapfunzwe mugabo sindaburana kandi haheze amezi aya n'aya. Ubundi ati jewe narapfunzwe kandi narejejwe mugabo uraba ndacafunzwe. Nk'abo uca wumva yuko agateka kabo kataba kubahirijwe, kuko mu bisanzwe no mu mategeko iyo wakoze amakosa hanyuma ugafatwa ukaburana ugatsindwa ugapfungwa, umunsi uheze igihano niwo munsi ukwiye gutaha. Umunsi sentare yovuga iti uyu muntu arejejwe niwo munsi ukwiye guca utaha, ariko kenshi ntibiba gutyo. Twaravuye hasi rero turavugana n'ababijejwe kugira ngo iyo nyifato baze barayihindura buhoro buhoro kugira ngo agateka k'abapfungwa kubahirizwe. Turashima Imana kubiriko birakorwa kuva mu kwezi kwa mbere, hariho abantu benshi batari bake bamaze gupfungurwa kandi turabishimira Imana. Cya kabiri, abanyororo bapfunzwe badafise umwidegemvyo batubarira bagira ati none ndagwaye, none ko ngwaye sinzikarire ngaha, uburenganzira bwanje nuko noja no kwa muganga. Hanyuma abo turabavugira uko dushoboye kugira ngo babatenzurire bapfungurwe, hanyuma banze bivuze. Bahejeje kwivuza hanyuma amadosiye yabo y'imanza zabo azobandanya, kandi turabona yuko turamaze gushika ku ntambwe kandi sino. Turashimira rero abajejwe ubutungane, turashimira abajejwe ico gisata ko babifisemo umwete, kandi kuri programa yabo baratubariye yuko uru rugendo batanguye mu kwezi kwa mbere rwo kugendera amakasho n'amaprizo ruzobandanya. Twizigiye yuko hazopfungurwa benshi muri uyu mwaka. Aho mwagendeye, aho mwasanze bararenganijwe, bararengana bose? Oya, si bose. Abo none basigaye haburiki? Abo basigaye n'urwo rugendo ndakubariye ababijejwe barimwo. Ushobora kugenda ngo ukorere akarorero, ukorere kuri prison ya Mpimba, hari abafungwa barenga ibihumbi bingahe, hanyuma bose ku munsi umwe canke mu kiringo kimwe ngo ube waheje amadosiye yabo. Nukuraba yuko amadosiye yabo akurikijwe mu mategeko yose kugira ngo mu nyuma ntiharekugwe utarakwiye kurekugwa hanyuma ngo abandi basigare baridoga. Nta kibuze, turi muri urwo rugendo ko gukebura ababijejwe, kandi ababijejwe uko nababonye babifisemo ishaka rikomeye cyane. Hari ivyizigiro byiza. Hari n'abatari bake usanga bararekuye ikigongo cy'umukuru w'igihugu, mwabivuze, kandi abatari bake usanga bararangije igihano, abandi ugasanga ni barafunzwe, ntibaraburana. Ibi byose nibimaze kwigaragaza nko mwabivuze. Koko ibintu bikimeze uko, hana batari bake kandi nko baravuga banyuruzwa bakaburirwa irengero. Ibi koko ni ibintu vyerekana ko mu Burundi agateka zira muntu kifashe neza. Ku ruhande rumwe birababaje iyo usanze nkuko namaze kubivuga umuntu yarejejwe mugabo akaba acambaye irya mpuzu y'akazi gatoto.
umuntu yarejeje igihano ugasanga aracambaye ijya mpuzu y'akazi gatoto umuntu akambara ijya mpuzu y'akazi gatoto kumara igihe kinini ataraburana ivyo birababaje cyo gituma twama dushikira inzego tutabaranya nyabuna tabaranya mukora uko mushoboye turabe ko ibintu byohinduka aho dutereye akamo rero cyane cyane aho inzego zimwe zimwe zihindukiye mu gisata cy'ubutungane abaje bafise ishaka ryiza turizigiye yuko mu gihe kitari kirekire tuzobona impinduka cyane kandi uwobaza muri bamwe yobona yuko babishima hari nk'abari bamaze igihe amenyesha amakuru bagenzi bawe twavuga igihe kinini baridegemvya hari abandi twavugiye bari bakeneye kuja kwa muganga ubu barabarekuye kugira banze bivuze abandi turiko turavugira kugira ngo nabo nyene baronke akaryo kuja kwivuza kwa muganga kandi twiziye ko bizoshoboka hari rero naba nizimanza nk'ukuri kurazivuga mu migwi yazo twari twabimenyesheje umukuru w'igihugu muri ya audience publique yabera Muramvya kandi nemeza yuko ibi byose biriko birakogwa n'umwimbu wavuye muri kujya buvugizi twagiriye hariya i Muramvya turabishimira Imana atubakeze turi mu kazi ko katari gato muri ko murakora akumbura uvuze ati hari bamwe twavugiye bariko barareka kuko bivuze mugenza shumenyesha makuru ni muhoza sana kandi nako yararekuwe mwavuze ko hari abo mwavugiye kandi bage novuga ngo bariko kubw'amagara bariko baravuga barekuwe abatari bake bacha bibaza bacha bumva aho zari mushikanganje wa mbere warutse Burundi arengeme Bunyoni mwarabigize mu ruhara mwere kugagiwe oui yego nari hanze mu rugendo rw'akazi ariko bamaze gutabaza yuko amagara yiwe ari karamera nabi CNDH yararungitse abaja kumuraba barabonanye nawe hanyuma barabona yuko bitameze neza turavuga tuti uyu muntu arakeneye abaganga boja kumusuzuma neza kugira ngo babone ibyo agwaye hanyuma tubandanye tuvuge ku buryo yaje kwivuza mu nyuma narungitse vice president na ekipe ya CNDH baragenda bamarana umwanya nawe umwanya utari muto barayaga kandi turashima Imana cyavuyemo abaganga bacu bamwitaho bakagira ama examen yose baraduhaye na kopi yabyo kugira ngo tubikorere ko tugira ubuvugizi kuba rero yararekuwe hanyuma akaba yaronse umwanya wo kuja kwivuza twarabigizemo uruhara rwose kandi siwe gusa n'abandi bariyo bagubandanya kutwitura arabakeneye kwibagisha amaso waye cataracte arabandi bagwaye izindi ndwara nyinshi ntorinda kugira no mu studio ariko abo bose twagomba yuko bivuza hanyuma bagakurikirana amadosiye yabo y'imanza zabo ko mubure muraza no kuduha umuco kuko ni byinshi usanga bishaka kumura kumenya mugabo badukeneye umuco nkamwe nko mwavuze yuko kuri arengeme Bunyoni barabahaye rokopi kugira ngo murabe ko amagara yiwe yifasha abatari bakedo byaciye kumugara aravuga ati yaramaze n'ighe kitari gito agwaye bamwe bakibaza ati mbega CNDH iza gutabariza umuntu ariko babona ko amagara yamaze gusinziga ariko kanyuma cyane ati kuko bitakozwe n'imbere oya woba wirengagije kumenya uyu mugwi wacu igihe washiriweho twe twatanguye ibikorwa itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu muri umwaka uheze kandi ico gihe uwo mushikiranganje yari yaramaze gufungwa hanyuma kandi igihe yashika yapfungwa bari bamutabarije umwana we yaramutabarije n'abandi baramutabarije kwasinzikaye gose ariko ntivyari byo urabizi umuntu urazi umuntu agiye mu ngorane kumutabariza birumvikana wo gukoresha imvugo yose ugomba gukoresha kugira umutabariza ariko ico gihe tumaze kubimenya kuva tumaze kwinjira muri ibi bikorwa tumaze kubimenya niho twabikoranye ubwitonzi bwo kumugendera kubanza kuraba vy'ukuri kandi twarabonye ko yaragwaye ntitwarindiriye ngo asinzikare oya ntitwarindiriye ngo asinzikare kuko twebwe ni nk'umugwi ukiri mushasha turahiza n'umwaka ariko urabona ko yari amaze iminsi myinshi hariya n'abandi turiko turatabariza si kuvuga ngo twarindiriye ko basinzikara oya
n'igihe tubimenyeye batwituye bati erega dutabare mudutabarize uyu mugwayi wacu cyangwa uyu mufungwa wacu amerewe nabi yasinzikaye. Naho rero kuko ntitugenda muri ayo makasha no mu maprizo ngo tugende tubaza tuti nindagwaye yakoze ko kazi kacu, ariko abadutabaje bati uyu muntu arasinzikaye twagomba kuja kumutabariza kwa muganga, aho ntiduceceka turaheza rero tukavuga. CNDH bega yoyo mu kazi mu byo mujejwe ntimujejwe no kumviriza usanga bararenganijwe mu manza, abusanga bafunzwe bakavuga twe dupfunga ibusa ati twebwe twararenganijwe ntaco meza mukabikora ko nk'abaranira gatakazi na muntu. Ega nivyo nyene dukora. Iyo amaze kutubara ati jewe nararenganijwe muri uru rubanza, namba yarenganijwe muri sentare ya mbere turamubara tuti unguruza uje mu sentare ya kabiri, namba yarenganijwe mu ya kabiri turamubara tuti unguruza uje mu nzego zo hejuru, kuko nk'uko ubizi kubutungane mu Burundi buri nuko amasentare ari umuntu wese muri sentare afise urubanza rwo kunguruza kugeza kuri sentare ya nyuma. Yego cyane ivyo turabibahanura. Ikindi nk'abatabizi turabarira tuti uranyarutsa ikiringo cyo kunguruza kitarahera. Ikindi turanarondera harabo duhora dufasha, harabatwituye badusaba yuko twobaronderera ababuranira abavoka. Iyo dusanze rero umuntu wari atako yifashe neza turaheza CNDH birimo yuko imuronderera umwunganizi mu kuburana. Urumva rero ako gateka k'umuburanyi yabuze bimufasha bimwunganira, CNDH kamwunganira imuha uja kumuburanira, navyo tuba tugerageje gukingira agateka kindi. Muratabariza koko abarenganijwe haba no mabuhero abatwumva ngo banyurujwe, mbega CNDH iyo maze kwiga kuri ayo madosiye yose ikabona yuko koko hari nk'abarenganijwe dufata bari mu mabuhero, ariko mugabo mukabatabariza, mbega kuba CNDH yigenga nta nzitizi mubona, nta kuntu ibazibira gukora nkuko mwifuza cyane mu bijyanye no gufata ingingo, mukana ko umuntu yarenganijwe mugabo nta ngingo muri mufata kugira mukure, bisaba ko mu bicisha mu nzego za leta. CNDH ntifata ingingo zo kubohora umuntu igihe apfunzwe, mugabo ifise uburenganzira bwo kumuvugira kugeza amaze gupfungurwa igihe yarenganijwe. Kwegera rero inzego za leta no kuzibarira yuko uyu n'uyu tubibona neza muri dosiye ko yarenganijwe, ivyo nta kibazo kirimo, kandi leta ntirabintambamye ku bintu nk'ivyo. Iyo tugiye kwihanura, iyo tugiye guhanura ababijejwe baratwumviriza. Ico gituma ubona ndakubarira yuko turavye imibonano twagiranye n'amanama twagiranye n'abajejwe ubutungane mu kwezi kwa 11 no mu kwezi kwa 12 baratwemerera bati turagiye gose rero ubu gushiramwo inguvu n'umurindi muniniya. Ico gituma ubona guhera mu kwezi kwa mbere kugeza aho tugeze uyu munsi hari ibikorwa vyiza n'imbuto nziza ziriko ziraboneka, abantu benshi bariko barafungurwa. Ico gituma amadosiye menshi ubu ariko aratera imbere. Twimvira yuko kandi turavyizigiye yuko mu kiringo kitari kirekire gose aba bantu benshi bari mu maprizo bazoba bagabanutse gose. Ariko rero ivyo ntibivuga yuko atabandi bazokwinjirayo. Abantu n'abantu bamwe bazovayo, abandi usange bacumuye hariya abazane babashireyo. Ariko turashima Imana, turashima n'ivyo ubushikiranganje bw'ubutungane buriko burakora. Turashima ingene iyo habaye ikintu n'amadosiye nk'ayo dushikira abo bacamanza, dushikira abaprocureur, kandi bakatwakira neza bakavyumviriza, kandi turashima mu nyuma ivyo tubona bakora kuri Procureur General de la République. Agateka kazina muntu karagutse mu bisata bitandukanye, abenshi babitura, mubona abenshi baba bafise ibibazo bijanye n'iki no mugugizwe n'abaki? Mushinga ntaye abatwitura n'ibibazo byinshi cyane. Hari abatwituye bavuga bati twari kuri aka gacimbiri twari dufise akabarabara kera none bubakugaye iruhande muri ako kabarabara bagira bacama bashiremwe amawese. Hari abatwitura bagira bati jewe
uyu mugore yarambohotera. Umva rero umugore wo kwitura agira ati umugore yarambohotera ni afere zo mu nzu indani. Arabatwitura bagira bapfa akarimbi k'amatongo. Arabatwitura bagira bati hari imanza zanje zatevye muri sentare. Arabatwitura bagira bati abashinzwe umutekano bampohoteye bantwaye utunutu. N'ibibazo byinshi ariko mu gumushigizo nabaye kuko uberuka twari kumwe n'umuhuza w'abarundi Emerantine Kanyana kuko nawe kubyenye no kwegereza no guhuza indongozi ndetse n'abenegihugu abenshi bavuga ko abantu bitura urwego rw'umuhuza w'abarundi arabo mu gisata cy'ubutungane baba bararenganijwe ku bintu bijanye n'amatongo. Kumbure namwe murafise umugwa abantu benshi mwakira nubwo abari benshi uko navuze ko ari gisata ari hagati y'akazi n'ubwa ngo kaguye gose. Yego namaze kubikubarira mu nzego nyinshi z'abatwitura ariko kandi urahavye ku bice bishika birenga 60 ibintu vy'amatongo. Kandi ikibabaje nuko bimwe ibintu vy'amatongo ya kera nk'umuntu aja kubara ati nje kuburana itongo rya sogokuru yari afise mu 1903 haize imyaka 123 ati no ndiko ndarirondera unakubarira ati nararenganijwe imbere y'ukwikukira ku Burundi. Cumva yuko ikintu citongo mu gihugu ni ndanga muntu Murundi atafise itongo novuga canke bamwe bavuga ko ari Murundi adashitse kuko ntagira identité ntagira ikimuranga. Nico gituma rero ingorane zitari nke mu Burundi usanga zishimikiye ku matongo. Iyo ugiye mu masentare usanga ku rugero runini imanza nyinshi bafise imanza z'amatongo, simanza zo gukubitana, simanza z'akaboregwe n'iki, ariko usanga ari imanza z'amatongo. Muri CNDH rero ico tugerageza iyo bamaze kutwitura turiga iyo dosiye yiwe. Bamwe batwitura baramaze hari abatwitura bamaze no gushika mu nzego zo hejuru. Umuntu akaza akakwitura muri CNDH ati narenganijwe itongo kandi naramaze kwandikira n'umukuru w'igihugu kaguha ko patena narandikiye umukuru w'igihugu. Hanyuma rero uca wibaza ikibazo uti none ko nari ngaha kugira ngo uyu muntu nzomuvugire hariya mu nzego zo hejuru none yaramaze gushikayo yarantanze gushikayo none ubu nca nkora iki? Ariko rero turagerageza igihe tubonanye nabo bakuru turabara tuti hariho ibi nibi hari amakete yandikwa kubijanye nibi muragira ico mukoze. Ariko rero nkuko umaze kubibaza ahanini usanga ari imanza z'amatongo, ahandi usanga ari imanza z'utuntu baba bararenganije twa escroquerie, kurenganya kutagira ubwizigirwa, umuntu ukamuha amafaranga ntayagusubize, umuntu mukadandariza hamwe hanyuma ugasanga yacomye yagiye yatwaye ibintu bene n'ivyo kandi cyo notera kamo yuko ivyo bintu byohera. Abarundi bo kwiga kubana neza, bakiga kubana mu mahoro, hanyuma umuntu agasonera uwundi, tugakoresha ya imvugo yo muri Afrika y'Epfo ya kakajambo ubuntu, ukuvuga uriho kuko ndiho kuko uriho, utariho sinobaho, ntariho ntiwobaho. Abantu bari bakwiye kubitahura uko tukabana mu mahoro. Abenshi mumviriza babitura mubona koko batomokegwa ibintu baba bafite uburenganzira. Gutomokegwa ivyo bafite uburenganzira, icambere barafite uburenganzira bwo kubonana n'umugwi CNDH kandi iyo baje tubakira neza cyane. Hari benshi bagenda baragira ati yo emwe batwakiriye neza, mvuye mu biro kwa president wa CNDH narize ko atanyakira mugabo yanyakiriye. Hanyuma ibindi bafitiye uburenganzira turaheza tukabereka tuti bo ivyo twebwe dushoboye nibi kandi aho dushobora kubashikana naha, hanyuma mukurikirane ayo madosiye yanyu. Hari amadosiye yabo ategezwa kuba guca mu bucamanza, hanyuma mu bikurikirane n'ivyanka murazoza mutubarire aho mubigejeje, tuzoheza turabe yuko hari ikindi twobongerera ko kugira ngo dosiye zanyu zihe. Hari intambamyi zoba zibabuza gukora uko mwifuza gukora? Intambamyi ziriho iya mbere nuko umugwi CNDH udafise budget ikwiye kugira ngo dushobore gukora ivyo twokora byose. Ibikorwa dusabwa ni byinshi cyane, mugabo ugasanga budget yacu
si kirenga. Cya kabiri nibijanye n'ibikoresho dukoresha. CNDH ifise imiduga yose ishaje, hafi yose ishaje, ugasanga rero ntitubangukirwa kwiruka iyo twategezwa kuja. Arico gituma dusaba abo bishobora, dusaba leta, dusaba n'abagira neza abo bishobora, boshobora kudufasha bakaduha uburyo bw'imiduga imeze neza twokoresha, vyo bari vyiza. Ica gatatu, turacafise intambamyi y'uburere, aho bahinduriye intara bakagira ikarata nshasha y'u Burundi. Turacafise igihengeri hehe muri province ya Buhumuza. Turakwiye gushirayo uduserukira umukozi wa CNDH azokwakira ingorane z'abanyaruyigi, abanyacanguzo n'abanyamuyinga, ko kugeza ubu n'uw'Igitega yakorera, ariko kandi urabona n'ikirere kininiya cyane. Ni bene izo ntambamyi, kimwe budget yacu idakwiye, ikindi imodoka zidakwiye, ariko kandi biragoye kubivugira hano yuko dukeneye n'abandi bakozi. Ndatinya kubivuga ko abantu boce batondana amadosiye n'ingo bati turumva isanga zikari, ariko n'ivyo turiko turabipanga neza, tuvugane na leta tuti uwo twunganira kongeramo abakozi aha naha, byo dufasha gukora neza no gukora n'ingoga gusumvya. Mukora iki kugira koko abene gihugu bizere ibikorwa vya CNDH? Icambere dukora ni kubakira neza umuntu wese ashitse, ubanza ukareka ibikorwa wari wateguye, ukabanza ukamwakira, ukamwumviriza, hanyuma ukamwereka umurongo. Ico ni cambere, ico ni ciza, biratuma abanyagihugu bagira icizere kuri twebwe. Ca kabiri, abo bisaba ko duherekeza, turabaherekeza mu byo bakeneye. Hari abaje batwitura mbere bakeneye, nk'uwaje atwitura akeneye yari impunzi ngo ivuye i Kongo, mugabo ntagombe kuja mu ikambi y'abandi, kagomba guhungira ngaha i Bujumbura bari haguma. Hanyuma yari amaze igihe baratwitura, turagerageza uko dushoboye kumujana mu bose bayishinzwe no gushika mu nzego zo hejuru. Hanyuma basanga ntibibereye ko aguma ngaha i Bujumbura, kuko barahabaye kwikeka uko ameze n'ibyo baje gukora. Ariko twari twagerageje kumuherekeza mu nzego zose, no mu byo abarongoye igipolisi bamuhanuye, turamuherekeza mu nyuma, we ntiyavyemeye. Urumva rero, uretse gusa kubakira mu biro, bisaba ko tubaherekeza no gushika mu yandi mabiro abikenewe, turabigira. Kugeza ubu turashima Imana, kandi ngira ngo nta myidogo myinshi cyane turumva yuko abantu bidogera mu gwa CNDH. Turagerageza gukora ibyo dushobora byose biri mu byo twahamagariwe. Ibyo twahamagariwe ni ukubona agateka kazina muntu kariko karatera imbere, ni ukubona agateka kazina muntu gakingiwe, ni ukubona turi twegeranye na leta tuyihanura kuri ibi n'ibi ubijanye cyane agateka kazina muntu. Twumva twaganire ku bitari bike, ku bijyanye n'imanza. Kuva mu kwezi kwa gatanu ko mwavuze ko ariho mwaja mu mabanga ya CNDH, ni mu mushasha n'ivyo, n'uruhe rubanza rwari rumeze gute, rukomeye, mumaze kuvuga ngo kwiruka ko mumaze guhangana nago gukurikirana? Izo tumaze gukurikirana ni nyinshi. Mugo muvuga ati kukuru twaricaye kabisa. Ni ikibazo kigoye. Nimvira yuko ntokubarira nti n'urubanza n'uyu, ariko nk'izi manza z'aba journaliste, ndaguha akarorero. Izi manza z'aba journaliste ari Sandra, ari Kenny Claude, ndazi yuko narabavugiye muri droit de l'homme Genève mu kwezi kwa gatandatu umwaka uheze. Hanyuma naragiye kubaraba,
naragiye kuraba Sandra Ingozi, Kenny Claude aho naramuravye kabiri gatatu, ndazi ko nabishizemo umwete mwinshi cyane yuko abo bantu mu kuri bakwiye kurekurwa. Hanyuma bavuze bati nta modoka ziriho zo kujana umuntu kuburana, twebwe twari twiteguye kuja kurondera kujana imodoka kumukura mu mpimba no kumujana muri sentare, mu nyuma bati oya twebwe tuzobigira. Hanyuma ndashima Imana yuko mu nama duherukamwo i Geneve ariho abo ba journaliste bari bapfungurwa, nabonye message ya procureur general ati bapfunguwe, numva ndaryohewe cyane. Abo twarabakurikiranye gose kandi n'umwete mwinshi. Ije bunero duhuye na Kenny Claude twaragwaje mu gose abantu dukumburanye gose, kandi noshima yuko n'abandi bapfunguwe boza baraca ku biro bya CNDH bakatubara bati mwarakoze, mwaratuvugiye. Hari umuntu yaciye hafi y'ahomba ngo araharaba temwe, Imana ihezagira umuntu aba muri uru rugo, iyo atatuvugira cyane mba nkiri hariya, numva nk'uwo no mubona, hanyuma akaduha iyo ntahe tukanayandika, byo bari byiza. Yego cyane. CNDH ikorana gute n'amashyirahamwe mpuzamakungu cyane cyane hariya hagati y'akazi na muntu? Dukorana neza kuko ku rwego rwa Afrika CNDH y'u Burundi iri muri comité executive. Jewe serukira CNDH muri comité executive ku rwego rwa Afrika. Hanyuma turafise umukomiseri aserukira CNDH ku rwego rw'aka karere k'ibihugu 9 East African Community mu bijanye na migration. Ibi by'aba bantu bariko baragenda baja muri ivyo bihugu bindi kurondera akazi. Dukorana neza na Alliance Globale des Droits de l'Homme, kuko nkuko twabonanye ejo bundi baravuze bati ubu turabitahura, umugwi CNDH n'ivyo muri ko murakora turabibona, turabateye intege, ni mubandanye muri ko mukora neza. Dukorana neza rero, turitaba amanama yose ategekanijwe. Hariho amanama atari make tumaze kujamwo, hari yabaye muri Maroc, harabaye muri Gambie, harabaye Yaounde, hari n'izindi twimirije ekipe ya CNDH izojamwo ku rwego rw'i Geneve. Vyerekana yuko dukorana neza, kandi iyo tugiye muri ayo manama baraduha ijambo tukagira amadeclaration ku mateme atandukanye ajanye n'ivy'agateka kazi na muntu. Muri ko gukorana neza n'amashyirahamwe mpuzamakungu, CNDH kurikirana gute agateka kazi na muntu k'abarundi bari hanze? Hari turavuga bimwe mikunze kwibonekeza na cyane ku barundi bari mu bihugu by'Abarabu, cyane y'abakobwa bari muri Arabie Saoudite no muri Oman, bamwe bavuga ko bahohoterwa, abandi basanga niyo baje bavuga ko bahohotewe, abandi turavuga n'undi mugwi w'abantu bari muri Zambia nabonye nabo ko bahohoterwa cyane, turavuga bari muri Tanzania ndetse no muri Afrika y'Epfo kumbure n'ahandi. CNDH ikora iki mukurikirana agateka kazi na muntu k'abo bantu bari mu ivyo bihugu narijya mu kwana n'amashyirahamwe mpuzamakungu? Mu bihumbi 2023 nari Kampala mu nama y'amashengero, niho twari ko turavuga ivy'aba bantu bariko barava mu bihugu vyacu baje mu bihugu vy'Abarabu, kandi ico gihe bagenda binyegeje. Nibuka ndiko ndasohora ijwi nti ibi bintu byo genda binyegeje sivyo, reka rero twegere leta kugira ngo leta ishireho amabiro yohora arekrita abo bantu bagende bizwi bafise amaviza. Hanyuma tugarutse nagerageje kubivugana n'abakuru bamwe, mu nyuma niho ijya migwi iriko irarekrita abagenda hari ya Saudi Arabia yajaho bashiraho n'amategeko. Cyo gituma ubona ubu iyo bariko baragenda bagenda icese kandi ari benshi. Hanyuma tumaze kuza turaronka amaraporo mu ma audio mu ma YouTube yihohoterwa ry'abariya, twagize tuti no, ivyo ntibihagije. Leta yari kwiye gushiraho les mesures d'accompagnement kugira ngo abo bagiye agateka kabo kaze kubahirizwe, nibashikayo bakagira ingorane ntibagume batabaza barira mu YouTube bari wari wese, ni habere mesures d'accompagnement. Cya gatatu twasabye nuko
kugururwa ayandi ma ambassade muri kariya karere, ntihagume ambassadeur muri Arabie Saoudite gusa, hariya muri za Dubai, Kuwait, Oman, Emirati Arabi, hakugurwa izindi ambassade. Vyotuma rero uwogira ingorane ubuserukizi bw'igihugu hariya bwotabara n'ingoga. Ibyo turashima Imana yuko biriko birategurwa, biriko biraja mu ngiro, kandi abo bantu aho baboneye yuko ubu hariho amasezerano yanditswe, leta izi, ambasade izi, ubu ugutoteza bari abantu ntibikiri nka mbere, ko mbere hoho byari ngo harimo ibintu biteye ubwoba cyane. Ariko ubu yubonye yabagarutse, ubona ko bashima Imana bati tubayeho neza, turakora, baraduhemba, n'ubu nje muri vacances buca nsubirayo. Ivyo ni byiza. Ko bari muri Zambia naho, abari muri Zambia urazi ko mu minsi heze hari igihe abantu benshi biruka muri Zambia. Jewe naragiye muri Zambia mu myaka nk'ine iheze, kandi twarahuye n'abarundi batari bake bashika 20 n'abangahe, kuko bamwe hari n'abava hariya iyo nkorera Makamba. Hanyuma turavugana, ico gihe nta ngorane zariho cyane, ariko mu nyuma haragiye haba sinzi byabaye bituma usanga hari abarundi mu mabutike yabo, mangazini yabo bategwa, bakibwa, abandi bakanyuruzwa. Ivyo navyo birababaje. Twasabye ambasade hariya yuko yobibera amaso, yaburya bamwe bakora muri ambasade ya Zambia turazinanye n'abagenzi banje, mu bibere maso, kuko Zambia iri kiragira ikintu kitari ciza ku barundi bariko barakorerayo. Mu bisanzwe rero iyo ari agateka kazina muntu gahungabanye inyuma y'igihugu c'u Burundi, si twebwe CNDH bica bisaba yuko ambassade na ministère des relations extérieures ari bo baca babijamo bakarakurikirana ibyabo bantu. Nta mashirahamwe mpuzamakungu nayo mukorana? Amashirahamwe mpuzamakungu dukorana, twebwe amashirahamwe mpuzamakungu dukorana igihe badusavye raporo ingena gateka kazina muntu kifashe mu Burundi, turayitanga. Mu gihe bagize bogira bati ariko hariya na hariya twarumvise, naho rero tukira tuti aho baza ubushikiranganje bujejwe imigenderanire. Nta gukorana ko ari kw'amashirahamwe aje yebwa yigenga je agateka kazina muntu mu bihugu. Tufite nk'agateka kazina muntu mu Burundi, bakorana naje agateka kazina muntu muri Tanzania canke mu kindi gihugu. Ivyo turakorana mu buryo bwo kugira échange d'expérience, ibi byo kuhurira mu manama, ibi byo kuvugana kw'agateka kifashe duhuriye mu manama. Ariko ntitwobarira Dar es Salaam tuti turabire hariho abantu bariko barahohoterwa gutya, aho duca muri Ministère des Relations Extérieures bakavugana na ambassadeur ari hariya, ko biba bimaze kuja dans la voie diplomatique, aho ntitugomba guca twinjirira ubwo bushikiranganje bubijejwe. Abantu kumbe ni benshi bariko baradukurikirana kano kanya, baraza dugufasha badushire na nimero hariya atuse kwakira nk'abantu 3 canke 5 bariko badukurikirana ari kibazo canke intererano. Mugabo no munsi abantu bifuza kwitura CNDH babikore gute, babasange hehe? Abo kwitura CNDH barahazi, naha kuri Avenue Muyinga kuduganyira ibarabara rya kera bagita du 28 Novembre, ngira ngo ni rya Ntare Rushatse. Iri barabara riva kuri Boulevard de Mwezi Gisabo, Boulevard de Mwezi Gisabo ku nzu igira ya mbere kuri barabara riza rya Muyinga riza mu Gisagara, niho hari ki capu kinini ya CNDH. Batwituye badusanzeho byo bari byiza. Ca kabiri hari usanga baba bari kure bakatwitura kuri telefone. Iyo batwituye kuri telefone rero ari nko mu gihugu hagati, tuca tubarungika kuri za antenne dufise mu gihugu hagati. Tibisaba yuko uw'igiteranyi muri Muyinga arinda kumanuka i Bujumbura, tuca tumubarira tuti manuka harya turafise antenne, bakamwumviriza. Yari ibintu bashobora bigahera hariya, ari byo badashobora bakarubirungika mu biro bikuru bya CNDH Bujumbura. Nuko
agati kazina muntu ntawo kanavuga ngo ntikari kure cyane y'urwego rw'ubutungane mugabo nkuko mwari muramvya mwari bonye umukuru w'igihugu hari umuntu yaravuze utanyerera umukuru w'igihugu yaramwisha aravuga yuko ko hari abantu begira ibihanganga usanga bagomba kugira nte kuzibira urwego rw'ubutungane ko gukora uko gomba gukora ega asende hash naje namwe mukorana cyane n'inzego za leta cyane hari mu rwego rw'ubutungane namwe nta nzitizi saho bigira ibihanganga usanga yuko biratuma mudakora akazi ko byatuza gukora igihangange kiriho mu gihugu citwa amategeko uwundi muntu ari we wese ntashobora kwigira igihangange n'amategeko gusa kuko nta muntu n'umwe ari munsi ari hejuru y'amategeko. Kigira kabiri nuko mu burongozi bw'igihugu umukuru w'igihugu arahagarariye ubutungane. Ivyo vyerekana rero yuko uwo kwigira igihangange ati amategeko ntandaba urumva ko yoba yamaze gushika kure hari yoba ari karashika kure kandi ndivyo mumerera neza. Nkabona yuko rero amategeko yubahirijwe nta uriho yogira ati ndi gihangange ntawo nkorako ntawo gira gute kuko amategeko yagiyeho nimwe natangura kuvuga politike n'amategeko abantu bashiraho kugira ngo aborohereze kubana neza no kwiteza imbere. Iyo bamaze gushira ayo mategeko rero nta ukwiye kuyaca inyuma no kuyubahiriza ku neza ya bose kugira ngo agateka ku muntu kubahirizwe. Nk'umukozi w'Imana amusenyeri ni gute mubona ngo ubutungane mubona gute mu Burundi? Ubutungane amusenyeri ntabesha ni ikibazo kigoye ariko ubutungane uko ndabubona muri iki gihe buratandukanye n'ubutungane bwo mu myaka yahera kuko uko ndabona muri iki gihe abantu bari ku kivi kandi bariko barakora ibishoboka byose. Simvuga ngo byose birera ariko ibyo bariko barakora vyinshi ni vyiza. No batera intege rero kugira ngo barusheho gukora vyiza vyinshi gusumvya mu gutunganiriza abene gihugu bakurikije amategeko barayazi barayarahiriye bafashe idarapo nibayakurikize rero kugira ngo uwo munyagihugu rero abiyumvemo aryoherwe yanezerwe ariko kandi umenye ko hariho amadosiye amwe musanga goye cyane ariko nahagora uyazanye imbere ya ca gitabo c'amategeko uratora umuti mugabo ugomvye gutora umuti mu vyumviro vyawe gusa aho biragora ariko ushashe igitabo c'amategeko uti ingingo niyi ibintu biragenda neza. Uheruka twari kumwe n'urongoye ishiramwe Arushoto niwe yavuze ati wowe hari ikintu yari karasaba leta aravuga ko mu mategeko agenga urwego rw'ubutungane hariho ingingo menga 72 ivuga yuko urubanza rushobora gushika ko utari gwacirwa mugabo iyo vyitira ubutungane iyo tegeko cyarivuga ngo erreur de la justice ko ashobora kwihenda koko nawe ni kwibona koko nabashira kwihenda rimwe kabiri gatatu haguma haza ijya erreur ivyo ni vyiwe singomba kugira commentaire ko yagize yoba yatanze ico ciyumviro yavyihweje neza je nanje navuze nti urwego rw'ubutungane iyo rufashe ingingo rufise igitabo c'amategeko imbere yabo vyogora ko bagira erreur bafise ingingo bati ingingo niyi kuko muri abo b'ubutungane hariho baburana n'abantu bizi vy'amategeko harimo abavoka bizi vy'amategeko yogira ati ingingo niyi kandi atari yo bagira ati oya nuku none rero cyo niyumvira yuko mu gihe cyose amategeko ari imbere yabo bakayakurikiza ererezo banki kumwe no mukurangiza twivire muri akazina mu twaganiriye ku bitari bike nka Musenyeri yobokama umukozi w'Imana aka kazi ukora nta kuntu kakuzibira gukora ibikorwa bijanye n'ibikorwa by'Imana gukora kurangura umurimo w'Imana nkuko wategerezwa kiretse ugomvye kumbarira yuko umurimo w'umwepiskope ari mu isengero gusa iyo kimwe umuntu yazindutse iwanje muhira hari kuwa mbere hanyuma arabaza abana bati narinje kurondera Musenyeri bati yagiye hariya ku kazi kubiro none ko ari kuwa mbere yagiye gukora yiki
bazi yuko akazi k'umusenyeri ari mu isengero gusa kwiyinga ugombye kuvuga yuko akazi kacu ari ako mu isengero gusa ntiwoba unyaguriye. Nibi dukora ni ugukorera Imana, nibi dukora ni ugukorera Imana, kandi ndavuga nti ibyo tumaze gukora muri iki kiringo c'amezi 9 bimaze kwerekana ibintu byinshi noba ntakoze muri iyo myaka yose nabaye umwepiskopi, kuko ubu hariho uburorero buboneka buvuga, ariko kandi ntibibuza yuko mu masengero nza gusigura ijambo ry'Imana. Ejo mbere nasiguye i Makamba. Niho uvuga ko usanga umunyaburunga? Oya, mvuka Igitega. Yego. Nta bintu by'amashuri warubatse hariya i Makamba? Ntarayubatse kuko hari umuntu akibona afishe yavuze ati umuntu ino turamwemera twakiye amashuri. We yitwa Blaise Pole, we yibaza kuvuka hariya, yavuze ati ngo ni wacu ngo yatwakiye amashuri ngo nibisha ariko arakora ino vraiment ngo twe turamwishimiye gose ati uzo mutubwira. Murakoze cyane, sinarize ko babizi gutyo. I Makamba nahakoreye imyaka 28 nk'umwepiskopi. Umva rero ico gihe narashobora kudodora hirya no hino kuronka uburyo bwo gufasha abanyagihugu gutera imbere. Ivyo ndavyemera, ariko ubundi mvuka Igitega. Kumbe ndabona nakanya gasana ka turangiranye twaganire ku bitari bike. Nejo ubundi twabahamagara muzoze, ariko kumbure murafise akajambo mushobora guhereza ko mwobwira abariko baradukurikirana. Murakoze cyane kuri iri teka mwanteye kuza kuganira nabo tubonana nabo tutabona, n'abari kure n'abari hafi. Ijambo nohereza ko nuko twari dukwiye abarundi guhindura ivyimviro, tukamenya yuko agateka kazina muntu nakatwese, umuntu agasonera uwundi, tukamenya yuko kuri iyi si hari ikiringo tuyibako tukarengana. Nta muntu n'umwe yo kwiyagurira isi ngo ayibe ko wenyene, ntibyoshoboka. Kandi ikindi tumenye yuko kubona mugenzawe mu maso no kubona Imana, kubona mugenzawe amerewe neza ukamubona mu maso wakurya ubonye Imana. Ntaco tuma rero abarundi batokwiha uyu mutima wo gushira imbere agateka kazina muntu no kubahiriza agateka kazina muntu, kugira ngo igihugu cacu gishobore kuvugwa neza mu makungu nkuko biri ubu. Urabona umukuru w'igihugu cacu asigaye atwara Afrika yose. CNDH iri mu nzego zitari nke za CNDH ku rwego za droit de l'homme ku rwego rwa Afrika no mu makungu. Hanyuma umuntu wese akumva ayo mahoro, akumva atenzuriwe mu vyiyumviro, ari hamagira ati nta uriko arampama, nta uriko arankurikirana. Abantu bakagerageza kubana neza, kubana mu mutekano, umuntu agafasha uwundi, bigatuma igihugu cacu umwaka wa 2040 kizoba gishitse ahantu. Ariko cyane mu mwaka wa 2060 ibintu byose bikazoba bimeze neza. Ndabakengurukiye.